Benshi cyane meme na papa ambyara ego bose barakuvuma ati ibyo bintu wakinye si vyose byiza. Okay, nshuti namwe rero bagenzi wa Ashali TV right now turi kumwe na Zaza. Ndasore kubaramsa. Zaza bite? ni sawa Amakuru yawe? Ni meza. Kumenga no musi wiriwe umenga nta morale gute? Uyu musi wiriwe muduki? No musi twiriwe muri shoot. Naho wanjanyiranye ya Marie. Shoot ya Mario. Okay, bakunzi ba Ashali TV rero mu mama mubona ngaho imbere yacu ni novuga yuko ni cyamamare na cyane ku ihuriro TV, no mama asanzwe abikora neza, no mama novuga yuko ari karakina role, novuga yuko igoye cyane. Zaza, role baguhaye we kuri wewe mu kibano imeze gute? Ijya role vraiment. Namunyene ushatse kuhitsa nguru mu star. Tegezo kina role zose même si yo bari ubusazi. Tureke nkijya bamaye kuri jewe ndayactinga bien, ndayikina nyene ndavyumvamwo naho atari komeze mu kibano. Biramaze gushika dufate nk'ubugahura nk'abantu kumva bariko barakuvuma bavuga bati no. Benshi cyane meme na papa ambyara ego bose barakuvuma ati ibyo bintu wakinye si vyose byiza. Asukumva makomtere nukudatahura kuko nka papa wambwira ati Zaza amenyerewe we atano dusora ukunda nta nutwo wigeze mugabo ndatangaye kubona ukini ibintu nkabijya ampisi n'umufana wanje wa mbere papa mbyara. Okay tukwigiza mu kiganiro nyezina ariko muga turakeneye kumenya Zaza ninde, yitwa gute, n'umuntu ki? Amazina yose banyita Ishakiye. Zai. Zai. Uri mu musulman? Oya, mugabo navuse muri famille iri midini nka zose. Ego. Ba oncle n'abapasteri. Iwabo na mama barabisilamu, papa na n'umukatolika. Umva muri make twe uja ushaka. Ego. Nk'ubu birashobora gushika ukagenda ugasenga nko mu musulman. Nico kunda vraiment. Nico kunda. Oya sindabikunda. Ayandi madini yose urashobora. Je nkunda katolika kanini. Kono bisanzwe. Mu burashobora birashobora gushika ukagenda gusenga nko mu aporotema. Ego. Ndakunda sana. Zaza ariwe Zai ufise abana bangahe? Je mfise abana babiri. Umuhungu umukobwa. Kujya nyene nkina mama Dany Daniela. Witwa Gomez n'uwitwa Merveilleuse. Hama ku ruhande rwa papa ubana na papa w'abana cyangwa? Oya. Habaye iki? Sukuba ngo ikibazo canke kimva sindabishaka kanini kuri ubu. Mugabo umwana wa mbere namuvyaye niga kujyanye n'uraziye. Kandi ngo wamuvyaye ukiri mutoya cyane. Nari muto sana. Nko ku myaka nkingahe kugira? Myaka mike cyane. Nkingahe? Oya reka gusarisha nawe. Amakuru adusumira ngo wari ufise 12 ans. Oya nari ndayirengeje. Niga 10e deja. 10e mu 10. Niga mu 10. Mugabo nari mu 10 mfise imyaka mike itagera meme 17. Ntiyari bwashike. Zaza filme yacu filme ndundi uyibona gute? Vraiment nari ibi. Uri kuraba nko kugwego tugeze ko filme uyibona gute desha? Kuko usanzwe uri muri platform navuga yuko platform ikuze cyane nk'ihuriro TV ni platform izwi n'abantu benshi, ifise abantu benshi bayikurikirana. Wewe filme uri kurayibona gute? Uyibona gute muri wewe? Muri jo vraiment nshimira abafanzi cyane yo muri hose mwubawe. Beho biramaze gushika abafanzi bakakurondera kuri telefone kugira ngo bamwe bakanagukeza kuko ijya role wakinye twakumenyemwo ya Mario. Buriya abantu benshi biragoye kugira ngo banagufunde. Biramaze gushika abantu bakakurondera. Ahubwo je nasanze biri contraire. Umva ndiko ndayikina ubwa mbere muravye nk'ama episode natanguriye ko umva naye kinanye ubwoba kuko byasaba ko nkina nirekuye. Umva nkina nisanzuye ukuntu genre yo kwambara ibintu bigufi nyarona ba Mario usanga ari mama bakuze gose kunsumba. Edaje uravye imyaka mfise nivyo nkina nyamo nyene umu actrice cyangwa umu acteur akina role bamuhaye.
ariko sasa abantu benshi bakunze kuvuga ngo ngo buriya ngo baguha hole bivanye ngo nuko babona yuko ishoboye ngo usanzwe ngo bibamwe ivyo bintu kuri Zaza ivyo bintu mbe tuvyitege ko ari byo cyangwa oya vraiment Zaza n'umuntu ameze gute mu kibano Zaza mu kibano n'umuntu ni filme bayikurikirana gose kubera bavuga ati ibina kinana nibimubako kuko mu kibano vraiment nta n'udusore je tungendera nta dusore tukugendera oya ariko mugiba abantu z'ibipapa birakugenderaga muhira je nta muntu ashikayo Zaza ko amakuru rufise avuga yuko wowe ukunda papa no umviriza ikintu kimwe kandi umbabariye yego hariho ico bita vie privée na vie sociale kuntu mugabo mu bisanzwe je muhira nta muntu nkunda kwangendera kuko bicaye biboneka ukundi mugabo kubera uri umusingo mama mugabo kubera ko navye hakiri kare abantu b'abasore deja nta kintu bari kumfasha navyo nakunda vraiment je nkunda abantu bakuze bandusha meme nka 10 ans 15 ans umva utandusha imyaka nkiyo bobo bararikuriye gushika muhira bo oya ntibashika muhira vyoboneka nabi imbere y'abana kubera usingo mama ego none nk'uko tuzi umubiri rimwe na rimwe bikagorana oya reka kunwenza ivyo umva ivyo menye yonja ndamenye uko ndavyifatamo aho nyene ukeneye kuja kugira ngo tugira abakunzi harimwe abo mungana hariho abameze nka wewe tumenye duti iyo ashikiye n'ibigeragezo nk'ivyo canke hagahurana mbe ni hehe yoja muri mujya kara mbari bro bitoye muri usinongeresha iyo yayifu sawa twende haina tatizo Zaza turakeneye kumenya filme yawe wayitanguye ijyana je natangiye ukina ibintu by'amafilme no eda natangiye ibintu by'inambo ikirundi kinyarwanda nkiri muto nkigitanguraga fise nka 4 ans natamba ikirundi kinyarwanda ibi vyo kwishuri nja mu maklebe nkakomeza karanga batsimbo do la peine je natanguje umugwi w'abakobwa rero mu nyuma mu ma 2010 aho mbyariye canja mu bintu vyo gutamba indirimbo z'umugambwe hari n'amaklipe amamwe ndimwo ibintu by'intambo rero nabikora harimo n'ibintu by'amasenario twakinamo nk'udu sketch niko twavyita kuko asanga mu ndirimbo hagati yakazamo sketch ro narabikunda cyane hama 2014 niho filme vyitwa ko nakinye ya mbere yabaye hitsi ukuntu nyene jambo kuko yari muhiganwa kandi yaratose nayikinye ndi muri CFI muri CFI twarakinye vraiment filme mugano nyene bamaye role bumeshante biraboneka ko zishoboye kuko ukuntu wectinga buriya n'ibintu bitangaje cyane hari 2013 2014 uko niho yagiye ku rubuga yego n'ubu iriho murashatse kwiraba uko nakina mura nkubitize amaso iri ku rubuga gwitwa gwita Nje muranandika titre gusa wandika titre meze kutugira nandika ukuri kurabohora ukuri kurabohora ubwo abakunzi ba Charlie TV nabonyene bagende barabe ukuri kurabohora niyo ya mbere je nahereye ko vyitwa ko niyumvise ko filme ndayishoboye gose gusumba nivyo gutamba mukabo n'ubu ngiye nkanu nko muri karaoke vraiment barimvye indirimbo ntibashiremo akiwacu ndababara twintuzega amagaba nkazigaza amagaba amagaba ndayafana ko no amagaba ho na petit frère yarimwo amagaba mu misi ngo yarakoze amakosa oya ndabizi naho yakoze amakosa vraiment nibarabe simwa ni namezi menshi kuko nk'abaryari abantu bafise umuryango ugasanga akorera akazi kuri biga vy'ingoma nyene n'intambo nibarabe vraiment bagabanye ibihano kuko banabo sibo byari byo bibaye ubwa mbere barahenzwe bakunze kugira ngo new look nyene bagira yuko mu bintu by'u Burundi nta new look haba kuyo haza kuba hari new look ururimbo rw'igihugu bakabaye bararuhimbiye bakakora ururimbo ruri ankalite ariko mugabo siko biri mugabo ivyo bitahura bake bitahura bake bobo barahenzwe kandi urabona ari ubukene mbari baronsana ubokura gafu nawe ucuvyumva Zaza ego tukiri ngaho nyene mwihuriro baje kukugomwa gute byagenze gute bakugomwe gute bagukuye mwihuriro je kugira ndanashikeyo n'umugenzi bariko barakina
hacasabwa role y'ubumama camvuga ati je vraiment ntarakimwe ndayishoboye niwe yaciye amfasha avuga ati none woza mu ihuriro camvuga ati nta kibazo muri uwo mwanya naraje nyene ese ya mbere nashikiye muri scene nta repetition nagize anshikira nyene abantu bariko barashootinga babona ndabishoboye baca bangomwuko nabijya vy'induru bitaraba hari imbere zaza tukiri ngaho nyene umuntu wari we wese ariko arakora ibikorwa bijanye n'ibintu byo gukina amafilme kuririmba hari umuntu aba yinspira ko cyane zaza we yinspire kurinde muri kano kazi ka filme kajanke ivyo byose wagira jewe ni don iri muri jewe nta muntu navuze ngo wisanze gusa uriko urabikora sukwisanga nakuze nkiri muto nja mu bintu vy'ama danse traditionnelle mugabo muri jewe numva ko nokina filme kuko ari ukuntu ukiri muto usanga ugiye nk'ahantu kuraba televiziyo ugaca usanga bariko bagufata nabi je rero babigiriye musaza wanje uwo dukurikirana mugabo birambabaje ngati naje nzokina baze barandaba umva nagize ikintu bita kwiyumvamwo niyumvisemwo ikintu kiri muri jewe buriyo ndagiserurira mugabo mu ihuriro vraiment cool zaza turumva yuko umaze guca mu bintu byinshi na cyane cyane muri bino bintu ukunda cyane niki nakahe karusho umaze kubibonamwo kuva utangura kuva ntangura kuva icyo gihe cyose uri muri CFI gushika uno munsi nikahe karusho uvuga bati jaka karusho ndakishimiye icambere cyo urazi cyo bita kwidetendre ntabyo tuzi kwirelaxa basi donc kwiruhura umva ndiko ndakina naho mba mfite ibibazo mu mutwe biba bigiye kwiruhurirayo n'inshuti ego turahura uramenyana n'abantu benshi sino kumenyana je kujya gusa mba ndiko ndactinga scene kujya tuba turi kumwe n'abagenzi agene ducokozana biranduhura kandi ndiyumva ko ndundi muntu mu kiringo ncanka ahantu kumva bavuze ati Mario goecha kigore muri jewe sinkikibitinya kandi nivyo nzotinya birangyohera kuko abafanzi benshi bambwira yuko nkina ivyo nabo baciriyemo bagatangazwa n'ingene ndabishobora nkigifite imyaka mike mugabo ndafise umufanzi nkunda cyane nemera yitwa Aniela nuwahe ari muri Kuwait ja ibihugu by'abarabu nawe yari umukinyi wa filme no yumva yankunze muri ga film no muntu wa mbere yambwiye ati bandanya kandi nimero yazisabye mu bo dukinana ati ndakeneye nimero ya Zaza ati bandanya Aniela aho ari hose yubahwe vraiment ego Aniela vraiment ndamukunda aramaze kurungikira moyambiri ayo ni secret yanje umva naho yorungika simaka nce ndabivuga en public Zaza reka kugira ngo tuze kugaruka kandi mu kiganiro cy'iwacu turagenda tubicanga utuntu n'utundi Zaza nibihe bintu bimuryohera mu buzima jewe yego kintu kinryohera cyambere n'abana banje gusa ico ni cyambere ica kabiri ndakunda abantu bari kure mbugurutse ego hanyuma ibintu bimubihira Zaza atifuza guhura navyo mu buzima adakunda nakunda mugabo atagira inoti ntagire n'urukundo wowe ukunda abagabo bafise urufaranga je nkunda umuntu afise urukundo muga ndusha imyaka kandi kameme sindaruzi atagira inoti atagira inoti umuntu afise urukundo sawa afise urukundo kweri mugabo ni wa muntu atamahera afise kuko hari urukundo hazi ivyo byose by'amafaranga wowe wemera atamahera afise gute ata amafaranga afise no kuvuga yuko mushobora gukubita indwi yose mutari no kuvuga murya murinze gusega yanshutse nicokunda aho nuwo mwemera nubwo bafise urukundo mbe urukundo wararutse urukundo niki ndiko ndakubaza kimwe gusa ndashaka nagiye kumenya urukundo niki Zaza umuntu yakenye nta n'urukundo agira oya ntirupima ko dukunze kubona amafilme menshi kandi mudukinira mwebwe aho umusore akenye akunda umukobwa mu batunzi bisigura ko ivyo mudukinira yuko umviriza mugabo uramaze kubona finale yayo finale no kuvuga umukobwa birangira amugize umutunzi umuhungu amugize umutunzi urumva haba hariyo kote iri fort
nene nawe mugabo nturi n'igihe fo umukobwa akugira umutunzi wo gashuja gusesagura kwacu usanga muri ko muradapfanga mwese rero muri make ibintu by'ibiyasho nivyo nanka mu buzima niko no vyita ibiyasho. Zaza uyu munsi rero wavuze yuko umusingo mama nta mugabo ufise nta n'abantu keneye muhira ko baza kugutemberera. Zaza uno munsi haraje umuntu afise inoti ahagaze neza. Umviriza ikintu kimwe. Avuye iburayi. Abantu bavuye iburayi kwanza Jesse ndabemera. Oya. Burya kujya amavyi matojya manini. Mugabo biramaze gushika Zaza tuvugisha ikurure turabana siko. Biramaze gushika basi ukabona umuntu umutipe kwera ukumva uramukunze. Kumukunda. Ego. Shira mikro neza kugira ngo ijwi gingire. Ego. Apana gushika biramaze kuba. Ukunda basi umuntu ameze gute? Apari ivyo wavuze by'amafaranga. Oya je nakubwiye. N'urukundo nakubwiye ko je ntakunda abantu bakiri abana mu mitwe. Je nkunda abantu bakutse. Oya hariho kuba ari umwana mugabo ukaba afise ivyumviro birashe. Kuko haje bacumugani mu kirundi ngo ijambo ngo ntirivuga ukuza ahubwo rivuga ukuzi. Kibazo kirango. No ushobora kwemera muri izo zira. Kandi uri kunjana ko nta kindi wabaze. Wakuzi ba Shali TV reka tugaruke kwa Zaza nihe role bashobora kuguha ikakunanira gukina muri zose nta nimwe. Baramaze kugerageza kuguha nka role y'ubandi. Bamaze kuma role y'umumama akenye yirerana abana afise icana c'ikibandi nuko bitashobotse kubw'imvo zitatuvuye ko kwiyo filme tuyeza mugabo agiye kuyiraba nk'abariko barayirorera sinamenye barabona nyene ko nakinye ndumumama yisonera yikwiza arera abana biwe mu ndero ko nakinye mfise umungu n'umukobwa umungu akaba ari mbandi amplis je sinzi impamvu bamarore umva bamarore y'ibitsina byose kugira ndabifise umungu n'umukobwa kuko niyo yindi nafise umungu n'umukobwa nyene. Hari kibazo nabajije umukinya wa filme nyene mugenzawe birashise nko muri Nigeria barakugomwe abati twe tukeneye ko Zaza zo bari muri filme yiwacu hama bagaca baguha filme ukinana n'umusore nyene nkuko nyene usanzwe imenyereye. Urazi uko abakinyi bo mu Burundi nabo muri Nigeria baratandukanye bari bababwiye ati ni gukina scene ya romantique ni romantique nyene we bagacare baguha scene mukine romantique no musore wo mu Nigeria hari ukuntu bo babikina bo busanga nyene barinjiramwo deep ndani wewe kuri wewe gute? Urumva ndi muri scene nkora ivyo bambari byose ego none ko hariho ibintu menga twebwe iwacu menga ntibirekuwe ivyo bitarekuriwe n'amategeko y'igihugu canje sinshobora kubikina. Oya nikiba kandi ari amafaranga hari bagira baguhe ayo mahera ni kimwe n'agateka k'umuntu n'ikindi. Noja uwe mucama kuvuga bati no ahariho hose uzogenda ugiye kuri present Burundi ni kwama ugwanira imico yiwacu imico nakaranga ego nivyo byiza hama ico kintu renda kigushimiye cyane cyari kibazo cyagatego kugira ngo numve neza mbega abantu turiko turabana bakuru ndakubaze nanje akanuka ubu nakubwiye ko nigeze kuba ndi umu artiste n'ubu ndiwe vraiment umuntu yaciye mu ba artiste ampite dusumese wacu je naciye no mukayazwe naratambiye akayazwe je naratamvye vraiment Monsieur Mashanya yaratwigisha bamita Monsieur Mashanya twamita Mashanya yaraduha umwanya wo kwicara tukayaga turi twese abahungu bavuze ingoma abakobwa batamba ikintu ca mbere yatwigisha nakaranga mutima k'igihugu gukunda igihugu cyane gukunda igihugu no gukunda icambere kwanza wikunde ukunda igihugu cyawe hamucu uraba ko ikintu ukora atawe cokomeretse co ni kimwe nundi umesenyere uke je numbona ku bintu by'intambo naciye henshi ego kwandika igitabo abedi mukamenge komeza karanga ujya wowe unisize ibi twisiga ku munwa muri sene ni winjira oya ahubwo ubu naratangiye kubona barekurira n'imishatsi bisiga amatsiro kare twebwe igitambara n'icava mu maso kimwe ca ruguru wiyenze ndibuka twama tubifa niyo yumvise gusa ko nanyoye iyo yumvise gusa ko nanyoye abedi yacambira ngo no musu ntuzagutamba
wihende rero wimakiye ngo ni maquillage ahubwo naratangiye kubona oya none tugeze mwisi yateye imbere rero muri make ngendera kuri iyo mico banyigishije abo babiri tukiri ngaho nyene rero Zaza ndazi urakurikirana abantu muri mu kazi kamwe ngaha mu Burundi abandi bose babona gute abantu bariko bakora amafilme gute ni kihe kintu wobakosora canke ukabakeza aje sinokosora umuntu naje ndafise utunenge nokosora undi gute oya nta muntu ahubwo je ndabakejeje ahubwo dushishikare dutera imbere duteze imbere ibikorwa bisigura yuko atabuntu ubunenge iyo ivyo nivyiwabo oya erega urumva ubwo bunenge mutagiye murabukosora kubukosora ni kimwe umviriza je naho novuga ngo nabonye akanenga hasi nokavuga no kwegera uwakagize tukabiyaga mugati hano wagize uko mugabo urashobora kuvugira nko mu mugani kuko ashobora kuba uyo atazokurikirana ikiganiro mugabo akaba wundi afise akanenge ibintu byo kuvugira mu migani sindi Yesu kandi iyo migani yari kijya gihe nyene ca Yesu Kristo yego urumva ubu umuntu avugiraho yego kuko ugize ivy'imigani bizana amabifu mu buzima je nta bifu nkunda ndanga umuntu ambabaza ndanga umuntu aninjirira mu buzima nkuko nawe warutangiye kubujamwo gose aho twobifa kwe kandi niko finorigu nenda kubona wowe ukubita umuntu asha niko faunorigu hano ko gusa ndakubaza wewe uri mari uri mama Dany uko oya wapi mu buzima no kubanzi ndazi ko atari ubwa mbere naranatangura gukina nari mfise abantu banzi mugabo ibintu by'ubumariyo vraiment wapi kabisa kanza ndi umuntu vraiment nakunda abasore ndabafata nk'abafrere ati bibisene mwampaye ikurikira ntimubiki kenshi ubwa mbere ndabwira mzariwe Dany mbwati Dany bibisene je byo kwicana oya biko birasarisha mugana avuga uko ngiye kuraba commentaire ati safi komeza banaje vraiment nabonye ikubereye ya sene wa oya umu actrice ari hose vraiment yuba kandi umu actrice bavuga bati ngo umu actrice ngo nujya kina role zose vraiment je mubagiye nka role we kwigira urugabo gawe sho no yo urezi bien no bishobora muga genre yabo na mandana batambuka nyene zose no bishobora vutura yego je ndagukejeje reka ndagushimire Zaza akajambo kamye ku bakunzi ba Shali TV ndazi nibwo bwa mbere uvugiyeko vraiment cyambe cyo nubwa mbere nanze n'ikiganiro nivyo nubwa mbere meme na manager wanje yarabizi ngira nubu yatangiye kwanda kubyatsi ahubwo je no musinazindukanye umugisha rero n'umugisha vraiment n'umugisha n'umuntu nashaka guhigikanira Star Boy mugabo ntivyakunze na cengwaza akana akakobwa kanje ngo ndabwiye gusaba gire subscribe na partage hanyuma ikintu wovuga ati iki kibazo nashaka ko akimbaza ntivyakunze cari kinde nashaka kumbaza impamvu ntabana n'umugabo kandi wavuze ko ari ubuzima bwawe yego ndakikubajije kubera benshi bahemuka yarahemuse nawe nk'Imana yo muguha boshe wo mukora iki jewe ikamukuzanira ahubwo ndakeneye Imana izo munyereka ubu abana banje barakuze akubona wateye imbere naje mfise ubundi buzima nawe yarateye imbere amaramare gusa kimwe gusa nakindi Zaza tukiri ngaho nyene nk'impanuro wotekerera nk'abantu bubatse je numbwire ngo nuko zubakwa nuko ndi umuntu akuvutura ya vraiment ngo nuko zubakwa byo byaratayigiye abantu bubatse nuko bandanye nyene biyubakizabo hariho kubira no gukonja no gukanya hari akazu yaze umva umuntu wese afise ibyiwe mu mutwe wiwe nta birebire novuga kuri ico Zaza tugushimire cyane nizere yuko ubutaha kandi uzosubira kandi tugusavye ikiganiro uzotubangukire kandi nkuko mugano uzunsange mu kazi oya ahubwo mu kazi niho sawa kubera ko oya navyiteguriye vraiment none ubu nagusanze mu kazi usanze ndi muri shoot oya twe twicaye gute twaye muri tournage twasanga baje izohera kuri kangahe
iryo nibanga ry'uwiteka naje nshika bambwira ati kinibi kandi ajya birakunze gushika ugakina utazi ingene bizogenda nye bakakubwira ati we nivyi wawe nibi yego ukaza nawe gutangara mu bandi bashize kisene yego safi good sana Zaza reka rero tugushimire cyane Imana ibandanye kuzigama uri mu bantu babikora neza amina mugabo abandi bamenye gusa ko bijya nkina sibwo buzima mbayemo ego kubera ariho umuntu akina yubu méchante atari umumeshante cyangwa umumesha mu bisanzwe je kwanza ndikundira abana gose ndakunda abana gusumba ibintu byose abana vraiment nuwo ntavyaye unamukubise mbona twobifa byiza cyane hama rero Zaza ikamera ni iwawe basezera abakunzi ba Shali TV ko kajambo ongera kandi unabatekerere n'impanuro zibiri zitatu nagomba ndababwira abakunzi ba Shali TV babandanye bakurikirana ibikorwa vya Shali TV kandi badufata mu mugongo nk'aba artiste tukiri hasi kuko uko bo badufashe mu mugongo no kudukosora murambona ama commentaire menshi badukosora nani ko natwe dushishikara dukora neza ko ni nk'abavyeyi kuri twebwe okay mugire subscribe na j'aime na partage bye